Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri micungararo itandukanye ize igihugu cyacu Burundi, badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakora mwese ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akabara amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu gisata kijanye n'amagara meza, aho kuri ubu ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu akaba kandi ari amakuru tugiye gutangurira mu muryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho kuri ubu ngubu amakuru ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, umuhungu wa Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu akaba aremye cyane, akaba yajanwe mu bitaro. Akaba rero hari amakuru ashizwe ahabona n'abavyeyi b'uyu muhungu, nkuko mu usanzwe mubizi rero uyu muhungu akaba yaramaze igihe gitoya akoze ubugeni, nkuko amakuru twari twabandanije tuyabashikiriza. Kuri ubu ngubu rero Wiri umuhungu wa Evariste Ndayishimiye akaba ari mu bitaro nkuko bitangazwa n'umuvyeyi wiwe, bikaba bivuga ko rero yoba arwaye indwara ariko n'ubu ngubu ikaba itaramenyekana neza. Akaba rero yarungitswe mu bitaro kugira ngo abaganga bamupime ngo bamenye neza ico bagiteye uburwayi ibwiwe. Turaza kunyarukira mu yandi makuru, aho umwana wiga mu umwaka wa kabiri wa gardienne cyangwa se deuxième maternelle ku ishure independante yasabye kuduza ibendera imbere y'abanyeshuri ndetse n'abigisha tudakuyemo n'abayobozi bose bo kuri iryo shure. Ivyo navyo ku buryo bw'idonido turaza kugaruka tubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira i Bujumbura hoho hariko aravuga inzara iraje ishinga bamwe mu bakenyezi bo mu mugwa mukuru w'ubutunzi ngaha i Bujumbura. Turaza kandi no kunyarukira muri Butanyerera, aho ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera bwo bwari bwakoranye. Turaza kubibashikiriza byose ku buryo bw'idonido, ntimujye kure y'imonesha kure yanyu mukwe na cyane imwe Rudende ya Isange TV. Ico mwe musabwa no kubanza mugafyonda suivre, partager ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Ku buryo bw'idonido reka duhera amakuru yacu kubiko biravugwa mu muryango mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho umuhungu wa Ndayishimiye Wiri wari umaze amezi make cyane akoze ubugeni n'umukobwa wa Generali. Kuri ubu ngubu amakuru aturuka ku rubuga nuko uyu muhungu wa Evariste Ndayishimiye ari we Wiri yoba yajanwe mu bitaro kuko amagara yiwe atifashe neza. Bakaba rero ariko baravuga ko yoba ari ingwara, ariko kuri ubu ngubu ikaba itaramenyekana. Bariko baravuga ko yoba arwaye igitigu, abandi nabo bakavuga ko kuri ubu ngubu ngo bagiye kubanza bakamupima bakamenya neza kuko umutima we ngo utariko urakora neza. Baraza kumenya imvo n'imvano y'uburwayi bwiwe mu gihe ngo araza kuba amaze kubonana na muganga, akamanza kumenya indwara nyamukuru imuhanze. Naho mu yandi makuru, umwana wiga mu mwaka wa kabiri wa gardienne deuxième maternelle ku ishuri independante yasabye kuduza idarapo imbere y'abanyeshuri, abigisha ndetse n'abayobozi bose. Ivyo byabaye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 gitugutu uyu mwaka, aho nkuru y'ingoma Wayizi Daniel yasabye umuyobozi mukuru w'iryo shure kumureka ngo aduze ibendera nawe aramwemerera. Bizindavyi Apollinaire umuyobozi mukuru w'ishure independant haratuyagira uko vyagenze. Agira ati uyu mwana nabonye umunsi umwe mama wiwe aza ambwira ngo nyakubahwa umuyobozi, uyu mwana yamambwira ngo nze gusaba umuhwe uruhusha amanike idarapo. Jewe nk'ivyumva narakangutse ariko nca ndabimwemerera. Bukeye nyina wiwe yaje yacerewe, umwana asanga twamaze kuriduza, aca ararira cane abwira nyina ko yamucereje kandi yashaka kuduza iryo darapo. Ca ndamuhumuriza ndamubwira ko ubukurikira yozinduka hanyuma akayiduza. Ukeye bwaho rero yarazindutse hanyuma arayiduza. Ico rero jewe carankoze ku mutima kuko hariho n'abiga mu mashure y'igihejuru
nabo mbwira kuduza idarapo ariko bakanka. Yabandanije hamenyesha ko ico cerekana umutima wo gukunda igihugu. Jewe byarampimbaye cane, binyereka ko uyu mwana afise umutima wo gukunda igihugu ndetse afise na akazoza akeza. Kwizera Sandrine umuvyeyi w'uwo mwana yaratuyagiye uko ico ciyumviro c'uwo mwana caduze co kuduza idarapo cango muri uyu cavuye nyene muri uyu mwana. Agira ati haraciye nk'amezi abiri Wise Daniel aguma apfundika imigozi muhira ku zugi, aguma aduza ngo ni idarapo. Atangura kubaza mukuru we ngo azomwereke umuyobozi w'ishure kugira ngo amwigishe kudoza ibendera. Twebwe rero nk'abavyeyi biwe tubimenye twabyakiriye neza kuko twabonye ko akunda ibendera kandi abona akamaro ifise ku gihugu. Jewe nje neza Nadine umwigisha wiwe yatumenyesheje ko n'ishure Wise Daniel atekereza neza kandi ngo atekereza atagora abandi, ndetse ngo amuhaye ibyo akora abikora neza kandi anyarutse. Kubera rero uyu mwana yiyumviriye kuduza idarapo angana kurya, ngo byamweretse ko afise umutima wo gukunda igihugu kandi ashobora no kuzagiteza imbere muri kazoza. Naho Bujumbura ho rero inzara iraraje ishinga bamwe mu bakenyezi bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi ngaha i Bujumbura. Wa 29 Gitugutu uyu mwaka ubuzima butera buzimba cane ku miryango myinshi yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Burundi ari wo Bujumbura. Iduga ridasanzwe ry'ibiciro by'ibifungurwa, ingorane zijanye n'ubutunzi zisubiriza bishira imiryango mu maganya yo muri iyi minsi. Bamwe mu bakenyezi bavuga ko ubukene bugeze ku rugero ruteye ubwoba. Mu makaritiye menshi yo mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ubukene bw'ibifungurwa. Abakenyezi cane cane batunze imiryango bavuga ko batakibona uko bagaburira abana babo. Inzara iri mu kwica abana bacu bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo muri quartier Nyakabiga Bujumbura. Abavyeyi benshi twasanze mu makartier yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ingorane zabaye umurengera. Haraheza amezi ibiciro by'ibifungurwa biduze Bujumbura. Imiryango myinshi ntizi uko ibifungurwa uko ifungura buri munsi. Kuko abadandaza umuceri ubu ugurwa 7,000 ku kilo, ibiharage navyo 3,000, naho itomato zitanu zikagurwa amafaranga 500 y'amarundi. Uvise 10,000 y'amarundi ntaco ushobora guteka, niko bivugwa na ND nyina w'abana batatu. Naho uwundi mukenyezi atembereza ibidandazwa yongera ko ati abana banje barahejeje amashure ariko nta kazi bafise. Ubwa mbere twarashobora kubagaburira ariko ubu navyo nyene biragoye kuronka imfungurwa zo ku munsi, carabaye ikibazo gikomeye cane. Imwe mu miryango ibona mbere ko abana bagenda mu mahanga kurondera ubuzi. JN umupfakazi muri quartier Bwiza yigana umubabaro arimwo ati abahungu banje baragiye muri Zambia, ntibahunze intambara ahubwo bahunze inzara. Sinari nkironka uburyo bwo kubafasha. Uruhande rw'amasoko ibintu ntivyifashe neza cane, abadandaza nabo nyene baratabaza. Mu gihe atacokorwa umuceri wa nyuma uzogurwa 10,000 ku kilo mu umwaka uza, bivugwa n'umwe mu badandaza bo mu Nyakabiga. Kubwa Adative uhundi mukenyezi ho mu muryango twahuriye kwibarabara ryitiriwe Large, ubukene buriko bukora ku mpande zose. Twebwe bakenyezi nitwe ba mbere tugorwa, amafaranga yataye agaciro, n'abakenyezi n'abakozi ba leta ntibakimenya uko babigira.
abo bakenyezi bose basaba leta kugira ico ikoze idatevye mu ntumbero yo guhagarika ibiciro n'ibidandazwa bibandanya biduga. Atagikozwe ejo hazoba harengeranye niko bagabisha. Kubwa benshi mu banonosoye ivy'ubutunzi bavuganye n'imbonesha kuri yacu bavuga ko iduga ry'ibiciro rifitaniye isano n'ingorane z'ubutunzi hamwe ndetse n'ubukene bw'ibitoro bumaze hafi imyaka 5 muri iki gihugu gitoya cyo muri Afrika y'ubuseruko. Ibiciro mu Burundi byaraduze bishika ku rugero rwa 45.5% muri ndamukizo y'umwaka, ku rugero rwa 20.21% ku mwaka. Mu nyuma ibyo biciro byaragabanutse ku rugero bigera kuri 34.5% muri nyandagaro y'umwaka, bituma kandi haba akarusho gatoya hagereranijwe n'urugero rwa amukakaro. Ibyo byavuye kandi kwiduga ry'ibiciro n'ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Ababa i Bujumbura barakorwa ko cane gusumba, bahanganye n'ubuzima buzimbye mu gihugu, ibintu byose byabuze kandi ku rugero rwisubiriza. Ibiciro byaraduze mu kiringo c'umwaka umwe gusa ku butaka bwose bw'u Burundi, na cane Bujumbura igisagara kibeshejweho n'ibiva mu zindi ntara. Ivyo navyo kandi bikaba byaraduze kubera ubukene bw'ifungurire ndetse n'ibidandazwa bitakiva hanze y'igihugu kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Naho Butanyereraho ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera, uwa mbere umunyamabanga w'umugambwe mu ntara ajejwe kugenzura no gukurikirana hafi ishirwa mu ngiro ry'imigambi ya politike n'intwaro mu ntara ni Ferdinand Habimana. Naho icegera umunyamabanga w'umugambwe mu ntara niwe mwunganizi mu bikorwa byiwe, akaba anajejwe gutororokanya ndetse no guhanahana amakuru, akaba ari Harerimana Jean Claude asubiriye umushikirangamateka Honorable Emmanuel Ndayizeye. Naho uwa gatatu muri ubu buserukizi ni umunyamabanga w'ibiro by'umugambwe mu ntara, akaba ari Ndacayisaba Aleya asubiriye umushingamateka Kankuyo Mediatrice. Naho umuserukizi wa kane ni umunyamabanga mu ntara ajejwe inyigisho z'akarangamutima, ukundisha igihugu n'umugambwe hamwe ndetse no kwinjiza abanywanyi mu mugambwe, akaba ari Honorable Juvenal Ndikumana. Naho wa gatanu akaba ari umunyamabanga mu ntara ajejwe politike, intwaro n'amategeko, akaba ari Leokadi Mukaporona. Naho uwa gatandatu ni umunyamabanga mu ntara ajejwe iterambere, akaba ari Nteziryayo Jean Claude asubiriye Roger Ngabirano. Naho uwindwi ni umunyamabanga mu ntara ajejwe imibano, inkino, amarantiro, ubuhinga ndangakaranga n'imico kama, akaba niyo Kwizera Consolate asubiriye umushingamateka Patrice Ndowimana. Naho uw'icenda akaba ari uw'umunani akaba ari umunyamabanga mu ntara ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe, akaba ari Bosco Ndayishimiye. Naho uw'icenda akaba ari umunyamabanga mu ntara ajejwe abarurwanye, akaba ari umuhumure, akaba ari Bazira Matayo. Hagenwe kandi Nzambimana Jean Claude arongoye umuhari w'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera. Ndereyimana Dafronze nawe yagumye arongoye abakenyerarugamba mu ntara ya Butanyerera, nkuko amakuru ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twariko turashikiriza kuri no munesha kuri mukuna cyane Rudende ya Isange TV, shene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha kuri isa, turaza gusubira amakuru araza kubagezweho. Usaba mubwe gufyonda swivuri partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza.